Gira abantu baba bashaka gutanga amashano ngo mkombozi afe je naho nopfa ukampamba basi wanyu teke kumpanda iwanyu mu rugo nani pilipili nzomera izomera kumva ikubaba basi nana kimuzoro se kigitunguru basi cyoteka cyangwa itomate nani pilipili baba uzomera none harakamaro nyabaki twibere nje je niyo mpamvu je yabwo mbwire n'abarundi guys nabonye barasana hiyo za bubanza guys nimureke ivyo bintu mani uyu munsi twebwe kibazo cyacu sumurundi cyacu kiri mu bukene sasa ibiriko biratujya twese ntiko turabiraba ahubwo tugo tugwana kandi niyo mpamvu cyusanga abarundi baba bashaka iterambere nk'iryo abatanzania bagezeko ariko cyusanga igihe twebwe twariko turajyana bo bariko bajyana nibihe kabisa uyu munsi twe twacerewe kandi twicereje dushaka tujyanye n'abandi ribishoboka sasa muri ico gihe ntitwongere ko mwobo ahubwo dufukire dutondere hako mwobo tugageze rondera ugafondo ko gufuka maka tubana twimba kandi ari kintu naco nabonye nibaza yuko ni kibi naco nyene gituma no mu bikoko iki aje kibi naco nyene kiranduza hari gihe nisi yanka kumera kubera kibi cyane hari gihe n'ibikoko byankana kubera kibi cyane je naragiye muri Uganda usanga uzobaza umuntu ari muri Uganda sinigeze mbona kayabu nimbwa biko biriruka biricara kasa no kuri pubere ariko mu Burundi biriruka tuzikora abansi genda kuziko kayabu nimbwa arabansi ariko muri Uganda uca muri vile ari nimbwa byinshi utuyabu ntuzobona ngo sasa uko biri kose dusenge okay nuko indirimbo suko ngunda ya iri sawa ariko ubugire simbizi kwa tawe mamazi ubusaba bwayo simubwanditsi bukomeye uzi wumvise indirimbo nkako gasore kenshi bawiteze yuko ari indirimbo zo kumva kuri independence cyangwa kumva nk'abantu aresenge zo kumva yuko ariko avuga ibintu biri deep bimwe nyene biza kwapuya vision 2040 2060 naje kubirira sanga amazina y'abasimbizi ko basanga simbizi wenyene niba baragiwe niramwizera kumuha bunyumba komye mutaye mundirimbo yankaba gasore ariko tu ni sawa nona icyo tu sasa icyo naco ni ciza ariko naho nyene gutanga amashurwe ibintu by'ikizungu bana si byiza yofumwa nimbara amashurwe ugena mugatonde nyabutongo hiyo cyangwa isombe cyangwa isombe mukamumuntu agafuma yitekera kuba twe mu banyafrika ari ibintu bimwe bitadushika ku mutima kubera naho tuva ubona ibintu by'amashurwe bifite valeur kubera abafisi ibiryo abafise n'agatike ko kuva kwanza hari kugira ngo akore ni agene muri studio so uko biri kose gushima ni bien ariko ishurwe sa ni by'ikizungu sana si byiza kweri vraiment si byiza si byiza kabisa ariko tu nyene reka dushime kubera hari n'abatamushimiye none bariho kandi batunze kujasanganira bari kurinda ajya no kurinda nawe nyene no bugabo bamini konesha kurinda tu nabwo no bugabo urabona ko kurinda nabwo nyene ari ubugabo cameraman uzurabyerekana nawe nagumushaha uti ngoja niwe yamandi hamusho wa mwezi utakuja kwako reka utakuja kwako umusho winjesha kana kuti reka nibishoboka alors tu devais faire non Oi, my people, bakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Amazina ni ayandi nyene. Bikugwa ni vya bindi nyene. I like to support everybody in our country. This is Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. Ibikugwa bihari uri muri China ashobora kubona ikiganiro kiri kuri Star TV. Rano turi mu bwa Star TV kugira dukore byiza cyane kugira tubazanire ikiganiro kimeze fresh. It's another beautiful chance. It's another beautiful umugoroba guhura namwe abakunzi ba Star TV. I love you so much band kama turi kumwe na Elvis Photography. Right now neza urabona ahantu bita kuri
table dusangwe dukinira ko BR nawe ndabazaniye umwe mu baririmbyi novuga yuko amaze gukora byinshi ndetse n'ubu agihari urazi kuririmba ari kuririmba ukaririmba indirimbo hit song ukagenda nyine ukagirira ngo bamwita ubwami bwa hip hop ariko ubwo bwami bwaravogerewe rafa pase ntituzi yuko yabusubiranye ariko no musi twaza kumenya byinshi bitandukanye bamwita MKOMBOZI Lucifer n'umurundi amaze gukora byinshi bitandukanye ndetse n'indirimbo ziwe zimaze kwigisha benshi batandukanye so reka renda mwakire ku yindi nciro mbwa Star TV right now naona turi kuri BR abastar dufise mu Burundi bazi BR guys ni bakeye ariko MKOMBOZI right now ni byinshi cyane karibu sana MKOMBOZI yeyo uno mutipe n'umwe mu bantu bakunda igihugu cyane imbere yuko ndamwakira reka ndabikubwiye intamba mu rugamba zaragiye gukina muri Tanzania umutama twasanga yicaye hariya mu bafana ariko arashigikira intamba mu rugamba MKOMBOZI ni aje asante sana uko fresh ni bien tu ndashima Imana kweli unakaza mimi nimekaza kweli boy rundi boy bio power man bio power naona kanguka ko fresh nikeupe sana mambo ya bio power inafanya mambo yani hata perfect ni wapi tena ni ukicha tu bio power tayari imuzi bimoka so imeze fresh umeze neza papa ndio uchafu umeze neza ramutsakunzi wa Star TV dene ama Star TV reka ndabaramutse ndababwire bwakeye abandi bwaramutse abandi bwiriwe abandi bwaraye kabisa vana uvuka na uherereye ngenda babwire gute umunsi ndi ngaha shaka tuvugane n'uyu mutama wite gute Star Boy the Ship yiti ntama sinzi ko ari intama y'Yorodani cyangwa ni intama yindi yatangiye kimazi bera ni Petero ninde umwe yatangiye kimazi ni umwana wa Abraham nijya ntama batanze kimazi yego sasa ndikwe na MKOMBOZI Sara Victoria siempre umwe mu baririmbyi novuga ko dufise cyane igihugu gifise na cyane cyane niba baririmbyi bakunda igihugu bakongera bagakunda akazi kabo turamaze kubibona yambaye ibendera ry'igihugu ari mu mahanga numwe mu bantu novuga yuko iyo tumaze kubona abantu benshi bagiye mu mahanga bakamara igihe kirekire arahiba Burundi bakigumira mu mahanga ariko MKOMBOZI bivana intumbero jewe Burundi ikintu je ndubaha cyane ikintu Imana impaye sasa Burundi nabuhawe n'Imana kabisa none nimba bishoboka uyu munsi ni saha gusa cyangwa impuzu uhawe n'umwana w'umuntu uyakira neza nyine ukayibika neza mu cyubahiro none yuhawe n'Imana nayo so yuhawe n'Imana ni kubibunga urengera kubungabunga ahubwo ukijya nawe soje Burundi nabuhawe n'Imana niyo mpamvu na kindi kintu kweli akini MKOMBOZI abantu batariko barakubona amaso ku yandi tinda kuravye nyuma yaho twerekeye MKOMBOZI hari bro swagani zote kabisa na bio power imekuwa kwa mwingi kabisa sana aba kenshi ajya akari mu nda agaserukira ngakwitama sasa urabona akari ndani nuko ndi mukundo kandi nkunda so muri icyo gihe amahoro y'indani gusa amaze kubaho no hanze aribonekeza muri icyo gihe ndashima Imana sana na bio power kandi nayo kivuga reka nisabone ubu n'uduhuzu tw'umwana ni bio power narundi boy irahagarara so stadiri ndashima Imana kweli Burundi ubona ko ari umugisha kuri cyo wese MKOMBOZI biboneka yuko uri muri babandi bavuga ati ni kwitonda witonza amira ibinoze kubera ko ndazi urumwe mu bantu bavuga yuko ntabuza abantu bari bamaze guterwa mu MKOMBOZI mbona wowe mbona atoni bituwe yako nuko abantu baravuga ariko sasa ikibazo nuko mbanzi neza ko ntari umupatiri muri icyo gihe cyize cyo kuronga kandi uri umupede kandi nkaba ndi umupede none ariko ajya mvuga yuko kubera nari umupede nkaba ndi umugabo kandi w'igihugu kugira umugore kwanza biratanga icyubahiro kubera ajya mu rugo umugabo n'umutwe umugore nawe n'umutima sasa umutwe udafise umutima ni hatari kabisa agiye MKOMBOZI imbere yuko nza kubaza ibindi bibazo byinshi bitandukanye turazi yuko ni mu bwami bwa hip hop kwa MKOMBOZI ariko no musi tugira turabe yuko no kuri BR turabe yuko ni buri muri BR ari umwami w'aba artist dufise hano mu Burundi sivyo none muri BR sasa je muri BR je sinzi gukina nzi gutsinda uratsinda sinzi gukina
ariko nzi gutsinda tu uzi gukina uzi gutsinda iyo uvuze yuko utazi gukina uzi gutsinda hari abantu bataza gutaha nukuvuga mu muryango hama hari ugwana mengo nurugugwa ariko nigo ruronka amahera nigo ruronka chance nigo rufite chance y'inote sasa nugo mengo ntigwize mengo amashuri gwaradorotse mengo nta nibiharuro ruzi ariko nigo ruronka nigo ruronka amahera so rufise chance je nuko sinzi gukina ndashobora no guhusha ngaho kandi ari nyinshi ariko negeza gutsinda tugende ko naka hip hop gato isi irabona ariko yarabaye nyamuragi isi irabona ariko yarabaye nyamuragi nabari kubivuga iminwa yugawe n'inoti amarira y'imfuvyi nizazanagura ko bari kubafasha ari bo baturubika ayeyo nibagitinya imana benshi bizerika poti benshi bobaye nkanje sidayohonye kwisi ubundi urayambara oya je yabwo suku yambara tu je ngira umukunzi umwe hanyuma ukacuvuga ati je nta nakimwe go jewe naha hajya kenshi kwinjira mu tunogo twinshi ariko usanga kamwe ari umwo w'inzoka kasangira kuriye kakuvutura ayeyo yes of course uraza kundeka je ntangure sambu none ko ata white mbona white mimi nazani iko hapa cameraman ufilme vizuri asiniibe mara hapa jewe tonto nani ukubiba mahera no kwibi birahekenywa sema ngo tunapainiana ma micro si tu tufanye hivi ukicheza unanipatia unasikia kama tuangalie hivi hapa tunasa ukitia karibia hivi hapa tukiongea au tusikiki hapa ni sawa ukatia karibia hapo na mimi hapa tunaweza ongea hivi kasikiliza hivi mpika mazungiro hapa sasa nataka yes. Je unaona? Hapa tushaanza sasa. Uko na chance tu. Ameingiza kabisa. Nuko jemeza uko. Uraushura. Ni binini? Wewe ni manini? Wewe utacheza hiyo makubwa makubwa. Ushakuwa munene sana. Madama nafa. Haja kujibua kuratani chini. Bangi gangu bize. None ndio unanigo kuriha estoma wori ha bangi. Reka estoma nyene. Wochiria bangi. Bisigura yuko muri bamwe batanga ideni muri banki bararaba n'ubunini. Ari gitera makengo ufisa ufisa nimburi muto ugira amavuta bazi. Yamaje itomati. Angalia kama ndaingiza basi taka kwanza. Maana naona hii biari. Bora je nuko iyo chance yanje mba nifiti. Ndi nuko bisaka mrefu kabisa. Ona ushiki. Uchikoze. Je ungara shwa kuinjira ariko nomureka. Usiniache, juu mimi ndakufunga mwamita. Je tonto, je ufite chance sinzi gukina ariko. Nzi gutsinda. Urabona? Nubita nkuko umengo sinkubise. Nuko mingo ndayifata. Ntabwo nyishiramwe. Oya. Ubwo nakoresheje kwishyuye no mu buzima burakwiye. Uba wigirisha. Urabona? Urabona hanga uzona yinjiye tunyere mu bintu by'uburofu. Sasa na mimi nikufunge. Ndio. Hivi kwanza nikuoneshe. Cameraman, kuna mesha mapure jisi zinaingiaka. Muoneshe. Yo wewe. Angu wewe na madame waje. Leo ubuza gute? Wewe na madame waje sio Mungu. Nituko kina. Hapa niko na kuachilia tu. Basi si ndio jisi vinaendekaka. Uko bigenda. Hata inakiye kandi ngaho. Urama tu short. Bani kuonesha jisi banaingisaga bure. Mwana ahubwo wewe mwana ndiko ndakina ni wadubuye tutangare munyatafunga haina shida mwana Mungu haya nagumana nakupatia tu short kuna menye ndo barasta baziji ni ufu mshatu hanga tacheza mara pili sijana ni defu na jibagie wani nishakwambia lakini ariko turabona karinjiye nakinjira ino
Unaniingizia? Nakufashije nondo arusangira n'utabega. Unaniingizia? Ngoja nikuoneshe sasa. Hapa sasa nakwambia. Arutanguye kuntera impuhwe. Unafanya makosa hapa sana. Basi si biare si vitu vyetu. Si vitu vyetu biare. Unaona wewe. Walai wewe. Si vitu vyetu. Unaona wewe. Walai wewe. Ahubwo ngiye guhumiriza. Sasa unanipa mara pili hapa. Ngiye guhumiriza huko. Hapo unanipatia mara pili. Kare kanda kwerekeje ngano. Nubwo akabiri kaburebure utizo guhangayika. Sasa unataka ipitishe wapi? Mbona hapo haitapita? Wewe acha. Sameniroga kweli leo naona wenye mimi nakuwa nacheza. Sio njoo venye niko nacheza. Nuko je sinzi gukina nzi gutsinda nabikubwiye. Okay. Too short. None ngiye ngayicheze kumarira. Amona. Uzabana twabonye abavye basigiye ibisigi byinshi ariko baho. Yari leo naona sio biare kwa gizuko ngo basi kiti. Ndamwereke. Unanipa mara pili hapo. Nanje. Sasa ndio nataka inyama hopa ariko sasa je nuko none we yumvire sigaje zitatu zibiri wowe cyasigaje mu zitandatu niyo none naguhaye era ngaho gutama tushoti bali kuonesha ni hizi hapa katikati. Walai wewe sanyene gusana ndakwemeye kurinda ajya no kurinda nawe nyene n'ubugabo mimi nikuonesha kurinda tu na kwenye n'ubugabo urabona ko kurinda na kwenye n'ubugabo cameraman uzurabyerekana nawe nagumushaha no ande uti ngoja niwe amandi ha mwisho wa mwezi nitakuja kwako reka nitakuja kwako mwisho wa mwezi kana kutsindira nawe ukitazosi wewe cheza mimi nikuoneshe sasa kama kwenye walinifundisha biare sio hapa. Wewe wigishwa n'uwadubuye ku wadubuye. Ndafunga hii. Wewe wigishwa n'uwadubuye. Sio hapo hiyo utaligusa hii. Mwalimu wa wewe. Ndio kwa wadubuye. Wigishwa n'uwadubuye ku wadubuye wewe. Uraza ariko nyine ariko soma kama mimi nakumaliza ndabona mimi nadhani nimemaliza cameraman uoneshe vizuri hapo unapasha kunigusa hapo sasa ndio unafanya hapo sasa ndio unafanya hiyo nani mtamaelele mechi na hiyo ndio sasa unafanya ndatsinda hiyo ndio leo unafanya tugenda tsinda nubona ngaho ndio leo unafanya unafanya wao kuonesha sisi wanafungaka kwiruka cyane siko gushika sasa tutacheza hii utaigusa tonto hapo utapasha kugusa hii hapa. Nawe gusa. Na mimi wanani. Unacheza mimi, mimi naona kuigusa sasa. Basi ni kupambana. Mbona nazo nyingi hata. Kienda kwa gusa. Kama ufungi hapo na kufunga kabisa. Kama ufungi hapo na kufunga. Sorry sana. Baba safi. Sasa hivi Yofuma. Sawa nacho
barushe Tomo. Naona kama uioni. Jewe nzofa barushe Tomo. Naona kama uioni ile. Ewe Tomo. Mimi hata nijifungie moto sasa. Ni moja. Unajua ni hapo. Urakaze. Jesi. Byose birashoboka. Ananipa mara pili hapa. Papa nafunga. Koko ego. Ego. None kweli hali ya kwenda huko. Sinzi gukina jewe ariko tu. Ndazi koza gutsinda zibira urabona chance zanje kuno zimenya. Nizo zizi sasa. Sinzi gukina ariko nacho wanza uramfashije kome yo kuitoa hapa sisi kazi. Kazi gani? Para maliza bana. Inatoka jewe. Kwa pale na itaingia. Jewe. Wewe. Reka kagenda kwemera. Aho urahatazira. Ye, we mikro iragufashije. Siyo mikro. Yo! Soboka tonto. Tukasuka kinana nawe. Ndiko ndagira. Ngira ngo birashoboka. Oya si wewe, nuritegemye ko gusigira. Oya si wewe. Kuma wazi. Wewe kabisa. Ngao haicho wanze. Au igusi. Niache yangu mimi nikuoneshe. Niache kama nionyeeshe. Nikwemerera. Hii ndio nakwambia finali hii. Nikwemerera. Marao. Anabisha. Reka uje hehe. Nivuyeyo. Nibishoboka. Niburosi wewe. Nibishoboka ngaho tonto. Maka nsinze nibuza kwita. Hapo sasa. Nibishoboka. Oya. Unafungwa sasa. Nipishe. Hapo unafunga kabisa. Ile inji ndani tu. Aya nishobora gutsinda genda. Uzavuga ngo jana makakingo. Uzagwera kuri yo. Uzagwera kuri yo. Ona bayoyo. Yesinzi gukina ikindi hagarara aho nyene. Uramuhaye. Ariko natsinda. Ibishoboka tonto ari ibintu. Mwana muri kumuriza kwe. Ariko kwizera k'umukene ko kwatumye atiyahura. Sasa rema. Isbiye mu kanogo. Reka nibishoboka. Hata tujifanyie tena kama sasa hivi. Nana nafunga ni mie ni mkombozi. Ni mie. Wewe gusa nyine. Nikuja umuntu. Uko na vitu. Na usangia utabega na fundi. Tutacheza kama mwisho kipindi kijiisha. Mkombozi naje kugusinda ari niyo mateka mejeje kwandika mu gihugu. Gutsindira mu bibazo bya internet. Yes tikumwe na Mkombozi uri musi novuga yuko asanzwe ahagarariye bimwe mu bikorwa ndavuga isabune biopower isabune imeze neza cyane tugeze kubona umuririmbyi bidonda adandaza biopower na madame wiwe kontra barahagaze yararangiye cyane byari bimeze gute muri kiriya gihe mu isanzwe bidondo twari
none umugenzi sana so maze kwiyumvira umuntu twudugana ruguru cyavuga uti bana bidon afise na famille kandi bio power icyo gihe umugambi wari uhari no gutanga n'amasabuni akamuha umuntu akagurisha akazarazana umutahe ariko amaze gukuramo inyungu ziwe uko kugira ngo tuteze imbere so bidon nicyo twatanguranye ariko badaye ikiboneka yuko umutahe wakuze kiyaje mu ngimpuzu ubiti sasa njya amasabuni n'impuzu byose hamwe ababigorana sawa na kibazo ariko kameme twakoranye neza kandi n'ubu n'abandi tuko twakorana neza ati n'abandi tuko turakorana neza cyane so na cyane twifuza ryaterambere ku baririmbyi na cyane no musi mukombozi nimwe mu baririmbyi novuga yuko bakeneye kubaho bivanye nuko famille yabaye nini nayo bantoye ugeze kuba bebe babiri ufite umudamu urumva ukeneye ibintu byinshi byo gukora byinshi yes ni mukombozi inyuma y'indirimbo novuga yagihagaragara uheruka gushira hagaragara twarayibonye mu bitashagiye umukomedi yasanzwe aba mu ntara ya Ngozi umukinyi wa komedi abizi vyatara yes ariko indirimbo yawe mu kujahagaragara hamanje haraja hagaragara indirimbo ya mugenzi hawe ndavuga wa mwana wo mukanyosha uno musi mukombozi avuga yuko ari wafise ubwami bwa hip hop uriya mutipe wo mukanyosha yakoze cyane ari we Sadbi yarashize hanze indirimbo kwa gasore harabavuze ati ngujya indirimbo kwa gasore ngo bayiha mukombozi ngo ari kuvugwamo ngo amajambo menshi atandukanye ariko ngo kubera Sadbi ngo yaririmbye kwa gasore ngo bari bazi ko aza kuririmba kwa gasore cyane ariko baca baza gusanga aririmbye ibindi bintu ariko yari hip hop ya bien ni sawa ariko ubwami bwa hip hop wari wabutaye Yesu kubuta abona umubyeyi yashobora hari abana bihuta sana umubyeyi arashobora kurabaguza ugasanga batangiye kwiha ibisiki urabona so je nagarutse numva ngo harabami ahubwo none ko harabami yohana ndabiye kandi byabo bami kuntu bajera bwa bwami ndindira urabona ko abantu bacu batanga kuvuga ngo hip hop yapfuye ngo bayitaye cyangwa sasa reka sasa ubwami bugaruke sasa urabona ko cyo bira musumwami mwashe mukosora cyo vuga uti reka tubaza abami abari bise abami je nahavuye none bajera gute bwa bwami abanyagihugu ubuta bisigura yuko hari ikintu wahomvye bwami wabuta yari ibintu byinshi bavyata suguhomba na president afata ingendo zo hanze n'abataye igihugu bisigura yuko aragenda mu manama gango aronke ivyo aronke inzira yo komeza ko peut-être umenye mu gihugu ivyigwa byinshi mu gihugu ibintu by'amatara byiki by'ubutaka ukuntu twashukuru ubutaka kandi yagiye mu kumbe n'inyungu sasa ariko sasa twebwe ino sasa tubonye president agiye kuyadushaka cyo dufata igihugu ngo yagitaye kumbe kiracari iki na papa arashobora kugenda gutembera hiyo mu isoko nibisigwa ku rugo basi undi barushimbira mu ariko kurinda kumuntu gusimbira urumusi ubwami tuvuge ko mukombozi yabugarukanye cyane ubwami ugiye bagarutse kwigarura ya sana cyane nawo indirimbo nyinshi nyene yabiyemera bagira iki barongo n'abaririmba ibitito ngo bariko ngo barakubita ngo hip hop reka sasa reka bumve gikuru gusa nuko ibitito ari umudiho Burundi wanka ibitito sagdiri nawe nuramenya akamaro ko umurundi bisigura yuko ibitito birakenewe no sivyo wacu none tubite ifise kibazo nyabaki baririmba ngo ibitito yesa muri ico gihe reka tubereke abaririmba bitari bitito tubereke umuntu kwerekana Jesse sinkunda ibintu byo kwerekana n'abapeti kuko ari gihe usanga akanyegera yuko urakicisha inyundo kumbe wari no gufyonduka ukakifira ugasanga ukoresheje ingufu nyinshi kandi itari bikwiye ugasanga ukoresheje inyundo none ko ari ukabonera niyo mpamvu sinkunda no kwinjira mutunyegere ngo kirazira ngo kurota nguri muri wese ukabikora ubikoze ngo usanga ngo ujahaye nabarota kuba bami subire murote neza izi bindoto zakabe bagatera kayabinda
ngira ndaguhanure kare itararenga ni warota toilette wirinde kwikoresha zo kwinyako indoto zose kuye kuzishikana kuko ni urose upfuye ngo urapfa reka kuko benshi barose bagira abapfi baca bakanguka yego niyo mpamvu batabafuye baca bakira ngaho naho ubonye yuko urota toilette cyubikangura kubera ubona umutego so ari ibintu nyene ujyo babiri mu mutwe wawe cyangwa ugasanga n'ababanyi bawe ariko ugasanga sibyo biri suko biri yes reka turaje ku ndirimbo mugabo indirimbo washize ahagaragara ino ndirimbo kuri Mukombozi ivuze iki washatse gutanga ubutumwa bwahe na cyane cyane ko hari abenshi bumviriza umudiho ugasanga ariko ora amajambo arimwo ntibari ko barayumviza turazi yuko kenshi we yusoye indirimbo ibifise ikigamije ku bantu cyane cyane ugiye kuyihereza ino ndirimbo umugabo nayiko ndahanura umugabo ahotera umugore ndamwibutsa kuntu kera basohoka hamwe none ubu basohoka nande usanga ya majambo meza yose yamubwira ubu ariko yabwira abandi so nkamwibutsa yuko shima Imana yaguhaye umugore mwiza muri ico gewe mugabo wikosore so nayiko ndahanura abagabo cyane cyane nanje ndimwo nihanura kubera kenshi yo mu rugo utuma tubona umengo urugo n'ugumugabo ariko nibazokubeshe urugo n'ugumugore n'umugabo kubera umugabo n'umutwe umugore n'umutima muri ico gihe ugize umutwe gusuka buri umutima n'igihombo kandi ugize umutima gusuka buri umutwe n'igihombo sasa muri ico gihe biri kumwe niho hari inyungu muri kumwe niho hari inyungu yes uno musi Mukombozi nimwe mu barinivyi novuga yuko ama event amame cyangwa ama evenement akunze kuba bateguye kenshi barakunda kuma invitation agashika muri ico kibanza hariho evenement iheruka gutegurwa ya Isanganiro Award ndetse Isanganiro Award nawe warigeze kuyitwara kandi congratulations abariko bayitwara no munsi bisigura yuko harabo bariko ni menshi ariko baraca mu birenge vyabo aho ikirenge cyawe cyaciye nabandi bariko baragicamo havuzo byinshi bitandukanye na cyane yuko watwa Isanganiro Award yahereje televiziyo watwa ikibanza cya kabiri bamuhereza Amashurwe habaye polemique zitandukanye ahana hariya kubera iki umuntu ashobora kuba mbere mu kamuha televiziyo kubera ko kabiri mushobora kumuha Amashurwe bamwe baravuga ati mbega ayo Mashurwe uwo muntu yajanye he ko ari Amashurwe ashobora kubora anytime wowe niho wari muri kijya kibanza uko Isanganiro Award yari teguwe muri kijya gihe canke ubushimwe bwagiye buratangwa butandukanye wavyakiriye gute nk'umwe mu baririmbyi novuga yuko amaze gukora kandi yakoze kutakera Isanganiro ikakwana bakezi icyambere mbere kwanda kutwiyumvira kubera uzi ikintu nabonye ku isi hari abantu baranirwa kugufasha kubera bazi yuko bagufashije bava basanga icyo bagufashije ari gito mu bantu mu maso y'abantu baje usanga umuntu wewe warukeneye miliyoni sibyo umuntu afite 200 vyiwe akabona abantu bariko batanga 50 30 agacatinya kuguha bya 200 kumbe navyo nyene byari kugufasha muri gwa rugendo kubera iki acatinya kubera bisi kandi ababisi niwe bacha baba mbere kuvuga yora uyu yatanze 2 none yo ntabitanga kandi none reka sanda kubwire none uwatanze 2 nutatanze ninde yafashije uwafashije no watanze none ariko uwatanze tomate izo tomate nizo gushira mu nzo sizo kurya zibe nk'igisharizo zikaca zibora mu misi 3 umva ko ngana na wa wundi 3 ariko sa ayaye nibangana kubera hari no kubwira uti man njye ndimbo yawe ni nziza aruta wa wundi atigizana bivuga hari ugwego sasa uko biri kose si kintu cyose kiba irevre Isanganiro bikwita gashi nanje nabyumviye yuko nabona n'ama sponsor mengo ni menshi muri ico gihe peut-être nabonye dépenses ni nyinshi yuko biri kose izo dépenses zose no kwibuka yuko bazikora kubera umuririmbi ko niyo nkuru nyamukuru kabisa muri ico gihe ni byiza bagatanga n'imodoka kabuti mwana fati imodoka uzo nawe utembera wica sivyo sasa ariko tu nabonyene nitoba pinga mu gihe hari abatabikora ari abatabikora nivyo cyanke twebwe tutarategura iyindi nzira yo kuvuga uti sasa reka nantu tangure award
ukosore no gusora si ukuvuga uti bane mugende muri isanganiro wanje muzozi wanje kwera je awadi yanje irakasi ifise ibinibi none wowe uvuga uti gusa hirya nimbi none yiwawe naye ifise iki nimba yarafise ifu hirya nawe yamuhaye imboga we nawe watinye nkoma ku munsi uzoronka ibiro 50 ujya nawe yamuhaye irobo none irobo yibeshe tuvuga uti nacyo yafashiye kuba yatanze duke wowe tacho watanze byahereye mu bwonko so je nibaza yuko twakwiye kubashimira ariko nabo nyene baraba kantu ya bishobotse urabona ko na ministre yari yaje so uko biri kose na ministere zo gico ziterereye ariko kindi nacyo intumbero isanganiro ni yahe ico nacyo ni kincho kuraba mu wese urafise intumbero yabo iva y'ibintu bagiteguye intumbero ya sanganiro no kupromoting muri nivi sivyo peut-être bo bavuga uti uko tuzoguha platform ibintu abantu barira amahera menshi wewe uzobironka ku buntu tuzoguma tuvuga wewe kurusha yani wewe najya tangazo isanganiro nzuza murahiganwa kuvuzwa isanganiro indirimbo yawe so muri ico gihe nimba ariyo ntumbero nivyo byivubona yuko Berisima yaronse nuze Dream House ari hajya sanganiro usanga ibo muri bo ngo igitego cingiye kabisa intumbero yayo abari ibintu vyiza yes uko biri kose ariko numva ariko noja kuri D1 uno munsi turi muri music iyo uronse televiziyo zo gufasha kuraba ya muziki yawe ya muziki ya Mukombozi ari nubwo usanga atana televiziyo bufise mu rugo ariko yironse urumvira gufasha kuraba abandi ba artist bariko barakora ariko nk'umu artist baguhaye ishugwe hari ubavuze ati bari gutuma bamuha soniteke akazarashira kuri isanganiro yumviriza ibiganiro byo kuri isanganiro kuko umuhaye ishugwe umenga turi kuri Saint Valentin oro turi mu kintu kiri about music or bati bamuha maikutere iradiyo basi ikintu kiri nyene ico nacho je nibaza yuko ico nacho mfise nsho gutanga idezi ibiri kubera byose sindi D1 sindi sanganiro kabisa sindi umuvugizi wawe muri ico gihe gusa ndashaka gutanga icyumviro nk'umwana w'umuntu nko gutanga icyumviro muri Amerika twavuga uti ya nambara y'Uburusiya kandi atanu ruhara wowe ushobora ku atana passport office yo mu Burundi ugasanga nani uzoshikayo basi ngora bibonye sasa muri ico gihe gusa ariko ico novuga nuko isanganiro pete intumbero yabo mu bisanzwe jewe ndabiravye yama ari yo kurondera umuririmbyi umwe isanganiro mu bisanzwe niyo ntumbero nta bantu nze batatu yamirondera mu bisanzwe yamirondera umwe baje bandi ni juste kwerekana yuko nabonye na icyo bakoze baye gushika ku wa mbere nona icyo tu sasa icyo naco ni ciza ariko naho nyene gutanga amashugwe ibintu by'ikizungu bana si byiza yofumwa nimbara amashugwe ugena mugatonde nyabutongo hiyo cyangwa isombe cyangwa isombe mukamumuna agafuma yitekera kuba twe mu Banyafrika ari ibintu bimwe bitadushika ku mutima kubera naho tuva ubona ibintu by'amashugwe ibifise valere kubera abafisi ibiryo abafise n'agatike ko kuva kwanza hari kugira ngo akore ni agene muri studio so uko biri kose gushima ni bien ariko ishugwe ni iby'ikizungu sana si byiza kweli si byiza si byiza kabisa ariko tu nyene reka dushime kubera hari n'abatamushimiye none bariho kandi batunze kuja sanganira bariho nta n'amaradiyo none yatanguye kera kuja sanganira atigera kora ibyo so nibaza ariko navyo nyene kubishimira yes uno munsi uririmba hip hop nacha cyane ko hip hop numudiho bisaba sometimes ko muterana amajambo kandi ariko atanzigirimo ari poste wigeze gushira ko le premier mars aravuga ati indirimba kivuga narinzi yuko agira do hip hop y'imistari y'ubwenge tuzokumviriza kuri yani twari kumviriza kuri independence canke le 13 octobre kumbe n'amazina y'aba promoter ariko yagerageje kwandika reka mu ndwiza vendredi ndamwereke uko bandika hip hop hip hop nutundi dupeti duturapere tubonereho agese uvuze amajambo bisigura yuko twari dutegereje na cyane cya gikorwa cyawe kira gikorwa cyawe cyakoze iki inyuma yo gusohora no ndirimbo ya Sabi ikajagaragara nkuko wavuze ati reka nkuzanire nkwereke yuko ivyo wasohoye ari amazina y'aba promoter okay nuko indirimbo suko ngo ndayanga iri sawa ariko ubugire simbizi kwa tawe mamazi ubusaba bwayo si mu bwanditsi bukomeye uzi wumvisha indirimbo nkako gasore
kenshi bawiteze yuko ari indirimbo zo kumva kuri independence cyangwa kumva nk'abantu aresenge zo kumva yuko ariko vuga ibintu biri deep bimwe nyene biza kwapuya vision 2040 2060 ayo naje kubiriza sanga amazina y'abasimbizi ko sanga bagoresha basanga simbizi wenyene niba baragiwe niramwizera kumuha bunyumba komye mutaye mundirimbo yankaba gasore kwe ariko tu ni sawa nyene no kurinda byo ni sawa kandi na uri mamazi yari tomoye yako kari muganditsi ya kari manuro nyinshi ako kweli ako kari sawa umusore wacu yaragerageje kweli ageze umwana wo mukanyosha yaragerageje ariko arabandanije hari kuba halo kwa gatanu ariko sasa baadaye nchani ukisinzu kuntu marajanye nyibukija kuti none ndirimbo mugabo mugabo kuva 2018 tuzifise niyo ugenda gusikisokera tuvuye mu nzira indirimbo ngizo tugango dutangure hip hop neza sancha ndavyumva kandi umunsi mukuru w'abakenyezi kuri kizi ntoterera mugabo nanyuguti mugabo kana manuru umugabo nawe kidogo ariko ngiye kuyibaha sana yes sana turagenda uyu mwaka zende nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitantara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikankara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka n'ukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impuhwe nje zitagaragara nk'ababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara saba Imana izo mpenzohe n'abandi bagowe mu ibarabara uyu mwaka muzombwira yes yeyo ni Mukombozi turi kumwe mbwa Star TV let me check Mukombozi Lucifer kuri YouTube channel yiwe ndetse mwibuka no gukoresha isabune bio power niyo munziza cyane na nziza sana kandi guys iramonta official ya anye umanutse ku Kotebu urenganye kuri Kotebu ajya kunyama kuri pave hajya kwa Sion cye kuri pave aha nyene umwango injira mu nyama turinga kuri event isabuni ni sabuni parfum woyigura kandi ni parfum kare ahubwo parfum nayo usanga nyene ebana iramoto barayi udafite nabisha parfum ukitomboreramwo kandi kindi naco nawo woyirobeka ni Mr. ni nuka ni muzu nyinshi amasabuni menshi urobetse usanga ebana kuye muzu nuka kaka moto gose kisabuni yakamize ariko yose uko kandi amaboko ni haragura amaboko so urashaka gukoropa ari amazi ushobora no koza ivyombo ni imodoka yawe ni moto yani kwa kweli bio power yaje yageze kweli muratanga service ku muntu usanga hari abantu usanga kuva mu rugo bagenda ahantu bibagora uno musi wo bari contact umuntu ashobora gutelefona akavuga ati mbo jenzanira commande y'ino bio power bishoboka uno musi nibaza ko hari menshi babifuza gasabune ugasanga yibereye mu rugo akeneye commande office amanita goranye hari WhatsApp yo nimero nyene imwe office WhatsApp sasa mwisanze hari nomero nyene ngaho WhatsApp na peri sanzwe ni 69 893 994 utelefone barashora yani mu kirundi bavuga 69 89 kandi aho 89 hanyuma 39 hanyuma ukachuhereza na 92 kabisa suko none wakigenze neza bagutoye umuzigo mwinshi uboneka gato uhereye mu mifuko 10 cyangwa 5 hari ibiro 5 hariho ibiro 10 tugushikiriza ahuri guhera mu mifuko 10 gusa twe turaza ahuri tukazanira n'imodoka nuriha kabisa turayifise so bisigura abarangura amasabune na ruguru turazana ariko umuntu bashaka kumenya bio power ni ivanga hanyene mu gihugu cy'u Burundi cyane ni ahanyene ahanyene nikorerwa mu Burundi kandi abarundi nyene kugura ivyo hanze ikibazo icyo naco ni kibazo abarundi bafise abarundi nabonye bigera bemera ivyo bakunda ivy'iwabo icyo nabonye bakunda kiwabo na magi ikirundi ni nkoko ikirundi n'uburobe nabwo nyene ntibabukunda kubera je maze kugenda mu mahoteli akomakomeye
mu Burundi benshi naburo bagira kandi birambabaza sana cyane rero n'amagi kirundi nabonye gusa ko ari amagi kirundi n'inkoko z'ikirundi ariko n'inkoko z'ikirundi si cyane ariko amagi kirundi mu Burundi yoreka no kugushorera amagi kubera sanze ko atari ikirundi sakijya kintu ushobora kubona yuko ushobora kureka kuri utakibonye nawe wowe unyotewe gute nawe ubona photocopy yacyo utokitora kiya kintu ugikunda sana ukizera ya yes ni biopower rero isaburi imeze fresh ndamaze kuyikoresha ndi ku bwa mbere bakironka contract ya mbere twari kumwe twarakoze conference de presse yabereye hariya hepfo ya Kotebu turabona bidondo ibiki byari ibintu bimeze fresh ya spokesman no musurazi aranagwaye ari kwa Rojante ariko ibintu byose bizogenda neza cyane Imana kandi ari gihe usanga atagwaya usanga gusa ari uburuhi ariko ubwo mushaka relaxa ugasanga naho ubutashe peut-être na mwanya woronka kuruhuka neza ugiye naho mu kabare cyangwa kuzura shori uragura ibinyobwa ugasanga abakeneye ahantu abapoze peut-être hajya byo mufasha yes tuve muri biopower ikibazo cyanyuma dusa n'abasozera gato kugira tuje mu yindi mirimo numva no baza kino kibazo mukombozi na cyane kwakoze kuva kera wokora show VIP ushobora kuri VIP 2000 sempre ukari igihuba kari igihumbi yo show ogenda kuyikubita tonto konsere kwa roriro wewe yana unakuuliza ni swali nauliza kama mkombozi kapiga show ya VIP ya 2000 itatokana kama ni konsere iko organize na mie ili organize nanje sivyo sinokora VIP ya 2000 ili organize nanje ari konsere iyo organize n'undi muntu simwe kugenda muri komite yiwe ngovuga ngo ngenda muri komite yiwe je ico ngenda ni pare yanje James ndi hagute nzoyimba umwanya ugana gute dusanga kurimba sangapi bishika sangapi that's it hanyuma ibyo bintu naby'ibiciro ni mwebwe je nta kibazo je kuko hari na concert twamadukora z'ubuntu nawe bakunoca wanka wewe sansere no kuronka icawe kwanza nicyo defend hanyuma ico none mu gihe uririmbira 10 million ukacubona yuko ahaje shira hamwe ikabute batora 10 million nguririmbe none wewe ucugenda kubabwira ngo je shira kurimba ku buntu ugiye muri komite none we nukuronka amaye nabijya bishira hamwe byinshi bikora ibintu by'ubuntu ariko we mukaronka amafaranga kandi ni sawa nibo bamenye ukuntu bunguka inyungu zose simpaka uzibonye hariho nivo kandi simpaka inyungu ibonere mu mafaranga hariho nivo yo kubona inyungu sasa sho uri muri nivo isanzwe imwe ibona ibintu ari ibona inyungu hariho abandi nabo bakurenze utabona ibintu binjije ariko bakubwiye bungutse so business ivanya n'ugwego urimo so muri cyo gihe nta kibazo nk'ugwego gwanje jewe nageza kubona inyungu iboneka VIP niyo 2000 ariko ari undi muntu je amaze kumpa inyungu zanje niko na hela yangu sasa kwa nini sasa niingie kwenye kamati yao nianze kuwakosoa ya ni rero numvise avuga ati mwe musubiri tu nitoke muri Amazon mutandisikiye murazi ko byavuze cyane rero naenda mu show ya VIP ya 2000 simple F1 500 mbe yari muri Ramadan cyangwa yari muri Ramadan ho iyo show nayo ni yajyari iyo show nibaza ko izoba since peut-être ko 5 irayidi we yavuze ati azobivuga Ramadan hese ubu ntaragira ko avuga je nibaza ko abateguye show nibaza ko barafise we arafise kandi kindi nacyo twebwe turi muri management ya Roriro ashatse gukora video toma tumuterereye iki aho kuyo yingiza ariyo dushaka duseruke sasa kuyasohora ko daseruka kandi kuyasohora ni abadukeneye cyane tugice duterere ariko twebwe tugiterageze kuri show abarundi je nibaza yuko ashangi twaracyuriswe kubera iyo twari guharanira sibyo duharanira twari guharanira kugira ngo Roriro mu byasohora tugire ukuntu tugira promo abantu bateye bavuga uti Roriro ba sponsoring kugira ngo akore neza tugiye mu byo yinjije kweri ngo yinjije manki none yiwe wamawinjiza menshi winjiza ngaye manke ntibituraba reka turaba uko ivyo yakoze ejesi mukombozi ni mu maririmbyi tutigera tubona mu mabife y'aba artiste batandukanye tukumva ati mukombozi na bife sine bumvikana mukombozi na Fabirove ntibumvikana mukombozi n'umuririmbyi kanaka ntibumvikana ariko twabonye show yateguwe na bife on the floor mu hip hop
muri kijya gihe twari twiteze yuko umuntu aza kuba uwa mbere tashobora kubona Fabirovi canke Mukombozi amutumira muri Jaransima official Jaransima official abo yahamagaye nta numwe yari muri hip hop ariko twari twiteze ko tuza kubona Mukombozi Mukombozi yo batitavye ubutumire canke ntibamwiyumviye ko nkuko abandi babiyumviriye hari usanga n'ubwoba hariyo kiri kugusa hari usanga n'ubwoba yaragutera abaranigira ngaha tu peut-être cyangwa ugasanga nuko komite iba yabiteguye ariko je ko kweri twavuganye ngira ngo twavuganye ambwira ko bana gute nari numvise kuri hanze uko so sasa boza muditera munini nateguye sananje nacyo mutse bari ngaho yanje invitation narindi vyavre ariko yongora kuza kunari kuza yabandi buja n'iki fresh bice biroroha tu ariko nyene nta kibazo gihari ni vya bindi nyene twiyumvira ata kibazo ufitanye n'abandi ba artist none wenye kwata no watwaye umugore oya je ngiri ikibazo cishugwa n'ikibazo kera ikibazo cishugwa n'inyishu ariko iyi si kunikiragenda ikibazo cishugwa n'ikibazo sasa ata kibazo none gute no cha mbi ntandaro y'ikibazo ko mbashaka n'imiburi hari ikibazo mbi nyishu ubona sasa muri ico gihe mu gihe atanyishu ata kibazo gihari simbangene no gukwega inyishu yanje simbangene no gukwega ikibazo kandi hari ikibazo ntibabikwiye kuzana ikindi kibazo naho nyene bikwiranye ariko ari gihe bisaba ko ikibazo gezwa n'ikindi hari gihe umuntu aza kukwiba par exemple hari gihe bisaba kumutera ingumu azi ko ingumu iza kumutera ikibazo ariko hari gihe bisaba yuko ugikoresha so ibintu byose ku mwanya waryo ariko tukintu kimwe je nta kibazo nogirana kandi kinancho bana je mani je si byiza kanyagera ukicisha inyundo je simbona kweri uwo nyandikira amistari akandika avuga uti kweri umusore yanditse yavuze Mukombozi yamututse canke nyene mu rwego no mwishura kweri sindabona kuko bisaba ko wandika bisaba ko mbona yuko wanditse amajambo nyene mashasha kwanza ari mashasha Muzi ko benshi nagiye mbona yuko barutwa na strozofe. Wa mupware. Uyo mupware akubise indirimbo yiwe. Urabona ko ari we. Kesa amaviews ari giye ava muri promo nini canke ariko canke bimwe. Urabona ko ari bwo buzima bwiwe. Kuko nyene gafise umutwe w'igitangaza reka nyene ngere kuraba. Ico gipara cy'igitangaza. Ugasanga nusubitswe n'indirimbo ariko umupetera afise n'indirimbo urumva umukwandika kwiwe. Urumva neza ko harimo nuze harimo punchlines hariyo yajya amajambo ubona kasa no muri kacyo ushaka kuyakoresha nka kujya ikibire nyine harimo creative amajambo mashasha aragerageza kwandika amajambo mashasha ngo nari ndirimbo nako numva umunsi ngo nimba no kore bitangaza nka eti nimba je gitangaza nkivuka ry'umwana wa Maria you see urabona kabisa yuko urabona yuko banka gasore bo muhajya titi ujya mpeti yo ifata mu neza wallahi sana uwo mwatitira kwa yego je nubona bambwiye ngo ndamuha umuntu yo iririmba je no girageza ujya nofuma ndamukosora mu kanyuma kubera nawe nyine yajaragurika ariko tunyene ababirimo abirimo kwera birimo neza Matitire yabagasore. Iyo bajya basimbizi n'abafite kote. Ariko nyene. Simbizi rampane ko. Yes, ari umuntu yigeze kuvuga ngo Mukombozi ngo yabaye mu vetera ngo kwera ngo yazaje umugore bace yitaho umugore cyane mu muziki ngo yabaye reka je umugore wanje kwanda ni mwiza umwe morale ukora umuziki yatuma nyene urabona kwanda inspiration yawe murabye kwanda uzabarimbije bamaze kusaba video queen ngo nabaye madame video queen abikirekare ngo weshe kwanza nabaye igiciro bose bacha bariruka sasa ubu ndarindiye uzogitanga aho mutunze nk'icasha si cyashara ni kubera umwana w'umukobwa afite impano yiwe kwanza ya filme wenyine arazi kurapa hajya arandika sana vuba muzomubona so kubera afise impano y'amafilme n'iki c'est-à-dire gukina filme ni nko muri video ni filme ngufi
Sikibazo ni ubuzima bwiwe. Kabisa. Funga. Jezi na Beyonce niyo mwankira Beyonce gukora ivyiwe. Jezi ngiye guhindura ariko nshaka gusabandanye abo umugore wa Mkombozi. So fise umugore mwiza tumana ni mwiza kabisa meze neza. Kandi kinacho muziki nawo singa football. Umugore yarimye turabana. Umugore mwiza tumana nandika imistari myinshi. Hanyuma ikindi naco umugore nka Jay-Z arafise umugore kandi niwe murapera wa mbere akomeye ku isi. Hanyuma ikindi naco Bakanye West barabafise yikuntu kugira umugore aja afise guyawe kandi nabatubeshera ngo abastari ntibarongo ntiwarongo tumeze fresh suko fresh ari n'abajene be ikibazo kutarongora no kurongora n'ingeso z'umuntu si sakazi none rekana kubwire bibaza yuko atabarongozi bakomeye badafise abagore ntibariho none bibaza yuko cyane no gukora abapaseri batagira abagore bakuma bigirira ivyo bakiberaho nyene bakarabaho badodoye akabariho badodora ariko tunyene n'ingeso z'umuntu kandi kini naco jewe umugore mba ndamukeneye kwansha mbere imyaka yanje icya kabiri imigambi yanje ndakeneye umuntu azomfasha turahanurana kandi kindi naco guys jewe ndababubeshe umugore harabatinya ko gutunga abagore kubera ubuzima batinya ubuzima ariko gasanga atunze petit frère wiwe akubita ikiro ariko umugore y'akaro umugore anakaro watogahetse sasa je nibaza yuko nubwo batu kandi ariko nibisivya mariage ziguma ziba buri wa gatandatu so nibaza yuko atakibazo kandi mu bartiste rega wiyongeye ko hariho benshi batagira abagore ndufise abaririmbyi benshi ego ariko nabo nyene usanga ari byabagoye ikibazo gusa nuko tubona twebwe n'abajournaliste mwese mufise abagore wewe uramufise Jefferson umusheri none nabonye nimba bafise abasheri no mu gipolisi nuzosanga bose bafise abagore sasa reka kandi mu buzima busanga ari n'abantu batazwi bakora ibintu by'amanyanga kuturusha none we n'abantu bafise abana ndwi ababo hanze jewe atana batatu fise ibaze none so bwa bundi ningeso nakagwara ariko nakadiabete arona bafise diabete Jesse mu gusozera ari amakuru naronse y'amayira ariko ntibiraja official hariho indiri no vuga yuko murabaririmbyi ari abajournaliste abastari reka tuvuga abastari muri rusange bose hariho urukino rwo rategurwa hagati y'abastari na King Star naravyumvise ariko ntibiraja official kubera ko barindiye kandi uri mu bantu mpora mbona ukina football mu bastari hari cyo bizi ko kumbure abakunzi ba Star TV tube turababwira ubutumwa kumbure jewe ntibyaja official je karanciyeko nkuko kaguciyeko ariko ni kari kaji wanje nyama kari kagiye aho kagenewe petete muri amicade musicien kuko ni wari uburongozi ariko ndazi tuzokubona turazi je so gukina gusa ngihangange mu football so nzoza kweri je abaye gukina umupira ibintu ndimo shisho wenda gikora vuga gusa nyene cyane sport cyane za football mafise sport zo hejuru kuri muziki kenshi mukora hejuru cyane nimuhera ngaho amaguru ashobora kwiyongera ariko na impossible ashobora kuririmba nta kibazo ibyo bindi nibirabwa cyane none ubona gusa ni wangu big up impossible Mkombozi je numva no gushimira ariko nimba ari tushaka gushikiriza no nta kubagije kubera ko tuba dufise byinshi tuba dushaka gushikiriza cyangwa icyo utambagije nicyo ntari nkwiye kuvuga ngaha icyo mbagije sigura yuko nta gikenewe woba wifuza kubwira abakunzi ba Sati ntuwe icyo utambagije nzo kibazwa nabandi none shaho jiko naje ngaha kubazwa ntangure kwibaza kandi oya kumbe nikugishikiriza ntabwo ari kwibaza oya ivyo ngo niwifuriza urupfu umuntu ngo kubera ko no kumva yiwe ngo nta piripiri zo hamera ngo nabwira abantu baba bashaka gutanga amashano ngo Mkombozi afe je naho nopfa ukampamba basi wanyu teke kumpanda iwanyu mu rugo nani piripiri nzomera kumva ikubaba basi nana kimuzoro ngasete kigitunguru basi cyoteka cyangwa itomate nani piripiri baba uzomera none harakamaro nyabaki je niyo mpamvu je abo mbwire n'abarundi guys nabonye barasana hiyo za bubanza guys nimureke ibyo bintu mani uyu munsi twebwe kibazo cyacu sumurundi cyacu kiri mu bukene sasa ibiriko biratujya twese ntiko turabiraba ahubwo tugo tugwana kandi niyo mpamvu cyusanga abarundi baba bashaka iterambere nk'iryo abatanzania bagezeko
ariko cyusanga igihe twebwe twariko turajyana bo bariko bajyana nibihe kabisa. Uyu munsi twe twacerewe kandi twicereje dushaka tujyanye n'abandi ntibishoboka. Sasa muri icyo gihe ntitwongere ko mwobo ahubwo dufukire dutondere tugerageze urugondo rwo gufuka maka tubanaye twimba kandi ho azogera igihe umuntu aronse urugendo rumushikana n'uvira avuga uti naronse visa bana muzohunga kubera ibibazo bizoba byinshi. So ntugere hiyo kubera iki cyane ibibazo tugerageze kuraba ibitujya nk'abarundi kubera nkuteze amabombe namwe amabombe ngaho mu isoko hehe kuruvumera none nkutiza amabombe yaje ruvumera none eske ubuzi kame uza guhitana nimba inshuti yawe nimba usanga umugore wawe yaje gusumira none ujya muntu muhora iki kubera iki guys iyo myaka miko madutera bituma n'ibitoro dufise ngaho bitugora kuyimba kandi tubifise bituma tubura n'amazi kandi Tanganyika yuzuye n'amazi twabura kandi Tanganyika yuzuye kubera iki none wibaza yuko ari igihe tuvuga ishobora kuba turaba kwanza intwara sibyo ariko ugiye naho deep naho ukakivuga uti none eske igihe isi ikiragenda nibihe by'amadolari kuki twego turajyana sibyo ariko akisanga kandi ikintu nasi tuza kuraba eske hoho amafi yo katakiboneka naho nyene ni ibintu autoritaire oya sabwa bundi dusenge mani dusenge kandi ugiye dusenge imana twumvire nuko izobona yuko twicuza kuvyabaye tutaragira agatima ko kwicuza ntibishoboka kutubabarira nawe mu buzima busanzwe nawe umuntu yakubwiye uti bana mbabarira bana kubyo nagukoreye star boy ariko atarakwereka yuko ibyo yakoze avyicuza wala nishobora kumbabarira sasa twicuze imbere y'Imana niko kwihana nyene hanyuma mane Burundi buraryoshe mane uzi yuko mane 90 nicyo cyari igihugu we na Kenya nicyo cyari igihugu umuntu aje gutembera yumva umengo agiye muri paradis. Uburundi ni jewe nawe naje nawe tureza amaboko aranira agateka kakazika wisunza amategeko yakazika yegeregere si patriotisme nta mugano umudakiza nta mugano umwe ariko sasa tugerageze umwuga wubaka guys none shaho none kweri mushaka bisa n'ubu kandi n'abakiri hanze tuko turiga ukuntu boza sange n'abandi babasangeyo kweri izi ngufu zose dufise kwezi zigende gukorera mu bindi bihugu kandi igihugu gisa neza nta muntu azogumanigana kuja hanze kera kuno musi nazo Burundi babwugururiye ati tugende abarundi nabo bote batayisha abarundi nabo boronga visa Ukraine arabogenda sasa ariko tunyene nibikwiye kubuko kubera iki abarundi benshi umateka y'abarundi nico gihugu abantu batakunda kujya hanze batanguye kujya hanze kubera ibintu by'intambara niki abo bari bikwije injaza izihari iki byari bihari kandi ari ikintu naco nabonye nibaza yuko nikibi naco nyene gituma no mu bikoko iki aje kibi naco nyene kiranduza hari gihe nisi yanka kumera kubera ikibi cyane hari gihe n'ibikoko byankana kubera ikibi cyane je nagiye muri Uganda uzabaza umuntu ari muri Uganda sinigeze mbona akayabo nimbwa biko biriruka oya biricara kasa no kuri pubere ariko mu Burundi biriruka tuzikora abansi genda kuzenziko akayabu nimbwa arabansi ariko muri Uganda uca muri vile ari nimbwa byinshi utuyabu ntuzobona ngo sasa uko biri kose dusenge kubera twamaze no kwanduza ibiremwa by'Imana yumvire byo by'Imana yari aduhaye tubishere ariko ubu ntwe tugo turabyona uno musimbwa yo mu Burundi bona akayabu ko ari ntiyasira mbaya ni bifu bisugwango tutaziyo gwapfuye egara gushibire mukombozi ya merci sana tonton yes akunzi wa Star TV ni Biopower ni mukombozi Rusifa naza gushira link muri commentaire muzikora ibikorwa byiwe hari indirimbo mwaso ya Biopower hariho n'indi duheruka gukora na X-Factor kwa X-Factor vuba tuzoyibaha indirimbo yo guhagiza Biopower dushaka itabira kwanza tu dushaka Biopower dushaka Biopower dushaka Biopower dushaka Biopower abana mushakiki dushaka Biopower dushaka Biopower dushaka Biopower aba mama n'abadada dushaka Biopower dushaka
Yese kana gushimire cyane Mukombozi. Imana igwezagire cyane. Twese kabisa. Mukombozi Lucifer YouTube channel yiwe, Instagram ndetse na Facebook page. Ashobora gusanga ibikorwa vya Biopower ni nimero n'usangira mu gihe woba wayibagiye tuvuza mu kiganiro. So n'abari hanze murashobora kugura Biopower bakabarungira. Neza irashika kabisa. Yeah, thank you so much. Blessing.